Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites mushikirizwa na Belize Nshimirimana. Ikiganiro Rhapsodie de realites kigizwe n'ibice bitatu: ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana biri kumwe n'isiguro yaryo, n'igice ca nyuma arico c'isengesho no kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kaze rero mu kiganiro nyezina. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo kuvuga mu ndimi zitamenyekana bifasha ukwikingira ku kintu kibi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riri mu Bikorinto ba mbere kigabane ca 14 ku murongo wa 2. Haravuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana saba ntabarira ariko abarira Imana kuko atawuvyumva, ariko mu mpwemu avuga amabanga. Kuvuga mu ndimi ni ivy'ikimazi ku mwana w'Imana. Mwimenyereze kuvuga mu ndimi zitamenyekana buri munsi. Ni mu kuvuga mu ndimi zitamenyekana hari ubushobozi. Umunsi umwe umugwi w'abagizi ba nabi begereye umukobwa akiri muto bagenda bamujanye. Mu nzira yagenda aravuga mu ndimi zitamenyekana. Baramuteye ubwoba ngo baramwica, ariko abandanya kuvuga mu ndimi. Uko avuga mu ndimi niko yagira ubushizi bw'amanga. Igitangaza yabonye, inyuma y'umwanya muto babagabo 10 bitwaje ibigwanisho yabonye babita hasi barahunga. Bahunze umwana w'umukobwa atagira ikigwanisho na kimwe. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana saba ntabarira ariko abarira Imana. Imana yonyene niyizi cabo bicanyi babonye canke bumvise bikabatuma bahunga batewe ubwoba. Nimufata ibisanzwe kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Imbere yo kuva muhira imisi yose vuga mu ndimi zitamenyekana. Umushoferi ariko aratwara imodoka yaherejemwo ibitesi. Buno nyene irata amafire iyo modoka igenda igana umusore akiri muto. Isanganya ryari ryamaze kwigaragaza ko ribaye atakabuza. Umushoferi yugara amaso yiteze ko kabaye. Igihe iyo modoka yahagarara yaruguruye amaso araraba abona wa muntu agihagaze ataco yabaye atanuguhungabana na gato. Yaciye yururuka iyo modoka yihuta abwira wa musore ati narinzi ko nakugonze. Nawe arishura toya ntimwangonze, mu gihe mwari munyegereye ubushobozi bw'Imana bwanteruriye hejuru. Igihe imodoka yanyu irenganya mu bitesi ubushobozi bw'Imana bwanyururukije hasi. Hama umusore araheza amwiganira ingene imbere yo kuva muhira uwo munsi yavuga mu ndimi zitamenyekana kugeza aho umubiri wiwe wose wuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Kubw'ivyo rero igihe isanganya ryagira ribe Imana yamuteruriye hejuru. Imihezagiro n'ivyiza vyo kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni vyinshi ku buryo mutokwiyumvira. Ukuvuga amajambo bishobora kubabira ivy'ubusazi canke ivy'ubwenge no kukumviriza wese, ariko naho hari ubushobozi Imana ihabwa icubahiro. N'ubu nyene duza ibiganza hamuvuge mu ndimi zitamenyekana kuvyerekeye ubuzima bwawe, ministeri yawe, umuryango wawe, akazi kawe, ubutunzi bwawe, amashure yawe n'amagara yawe. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Data, mu gihe mvuga mu ndimi zitamenyekana uyu munsi, ndi ku murongo w'ubugombe bwawe bwiza. Ubuzima bwanje bwarahindutse, mpabwa ubushobozi na mpwemu yera, ntambukira mu ntsinzi mu bice vyose bigize ubuzima bwanje. Ndagushimiye mwami Yesu ku burinzi n'umutekano vyo hejuru y'ubushobozi bwo mw'isi. Ngushimiye ku mihezagiro n'uturusho biri mu kuvuga mu ndimi zitamenyekana mu izina rya Yesu. Amen. Reka turangize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima, ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icyaremwe gisha.
turagukeje ubucitsi icyaremwe gisha. Hari ico ubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima rukristo, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Turabashimiye, mugire umunsi mwiza.